La Moto niyo song nshasha ya NATACHA yasohoye ku munsi w'ejo tariki imwe yasohoye indirimbo nziza cyane. La Moto indirimbo ubona neza yuko irimo ubuhinga budasanzwe. Benshi rero hari ibyo batazi kuri ino ndirimbo nkuko mubizi, sometimes iyo songs zisohotse ndagerageza kubereka ibintu bimwe kumbura abantu bamwe warashima mutanitayeho cyane kuraba. Indirimbo La Moto NATACHA ari ikintu kimwe yakoze cyantangaje jewe kica gitangaza n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Muri indirimbo ikintu cyambere uravye neza hariho amascene amwe yagiye aboneka yambaye impuzu z'igitenge, like izi scene mbona ngaha, izi scene ubona ngaha urabona neza ko yambaye igitenge muravye ngene yaraberewe for sure, like ni style nziza, ni style ubona ko kari kamutotse neza, amabara meza, ariko ikiri igitenge ni igitenge bita terigiti, nikakujya wumva munyerera, nikakujya igireni igitenge barashima kimenyereye cyane kwambara ba nyogokuru na basogokuru bacu hariya ruguru cyane. Ugerageje kurabaza raba amasana raba amafoto ninde hariya babaje mu baninde barakunda kuzamba kwambara ibitenge. Uravye like ni igitenge ucambaye uciboneka neza nyine ukuru uri kugatumba, uri kugatumba hariya nyine uri umuntu wo muhira hariya nyine ugatumba. Ariko NATACHA ikintu yakoze gitangaje cyane, wanashima gitandukanye cyane nuko twari tuvyiteze. Muri ndirimbo yiwe La Moto yaciye kwita style nyene terigiti igikwebe terigiti, aca gifata agikubitamo design ya style yiwe, style yiwe ubona neza yuko ari style kabisa yisangije. Ibi rero kuba yabikoze ashobora kuba yarafise target zibiri cyangwa zitatu. Target ya mbere urabona neza ko turi mu kwezi kwa gatatu. Kwezi kwa gatatu tuba dufise itariki 8 niwo munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi, le 8 mars bari tariki yahariwe umukenyezi kwisi. NATACHA cyarabona ati voilà reka mfata igitenge rero nanje ndakoreshe mu ndirimbo ziwanje, kuko NATACHA igitenge kiri mu biranga umunyafrika, kiri mu biranga umwene gihugu. Ariko kandi apana igitenge ngo VIP, apana ibya bitenge muja ngaho mukagura iraki zitanu, iraki zibiri, iraki zitatu, ibihumbi majana. No, jereka ngure nkoreshe igitenge nyene kiri muri system isanzwe, ariko ndagikoreshe ndagihindure moderne. So ikindi kintu NATACHA yakoze, je nivuga yuko amashimwe aje ku mu design yabimugiriye, ariko kandi kuri idea kuwazanye idea y'ikiri, kuko turamenyereye yuko NATACHA ashaka kugira shopping, ashaka kugira video, agira shopping zimvye cyane, ariko warashima ni style shobora yaramuzivye, ariko urabona nize gitenge ko ari gitenge kiri mu biciro bisanzwe cyane. Warashima ni impuzu uravye ubumenga ni impuzu zisanzwe cyane, ariko ni impuzu ubona yuko yavuze ati reka jewe ngiremo akabiga, reka nkubitemo akamoderne. Aragiramo afata akakera agakubitamwo agakuramo style nshasha. Ubu niwe NATACHA rero. Ikindi kintu kitari gito canke se ikindi kintu cyatangaje abatari bake uhereye kuri jewe, n'uyu mu King video bagita ba King video. King video umujama ari muri ndirimbo urabona ko ari umujama wo handsome, like asa neza, ashobora kuba ari n'umuntu wo muri Zanzibar, kuko iyi video uravye ari amasanamu mwamwe, ari image amwe yagiye arakorerwa i Zanzibar muri Tanzania. Uwo mujama uravye video kuva yahereye mpaka irarangira ntiyamukoze ko NATACHA na gato. Umva ntiyakoze ko NATACHA na gato, kugira azovuga ati NATACHA wenyene niyo aguma mwegera amukorako. So I don't know, sinzi yuko ari gutinya ko bambwiye ati ni muka Frojo uyu rero apana gukwegera. So ntawo bizi rero ibi ni biri mu bintu naravye muri no video navuga ati no nukuri abantu bashobora kuba atari byo babonye cyane, atari byo bitayeho cyane, reka ngerageze kubibashikiriza. By the way, La Moto ni indirimbo nziza cyane no kuri YouTube uravye kirakora neza cyane, ni indirimbo ubona neza yuko ifite target yayo. Kumbura Imana ni duhezagiza amagara umwanya tuzorondera NATACHA tumubaze impamvu yasohoye La Moto aca isohora itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu. Yarafise target zahe, kubera iki yafashe indirimbo, yafashe igikwembe cha terigiti agihinduramo impuzu, agihinduramo style yo kwambara, yaragamije iki, target yari yihe? Ibi byose rero nivyo tuzoza kumubaza hanyuma. Je twaza classic, gira subscribe, like na share, ugira ubandanye nka stories zose zitandukanye. Isaac TV.